barabakwega icanga barabakinagiza barushika nayo barabakubita baramanuka gushikaho abasirikare b'abarundi abahutu n'abatutsi baja kuri aeroport bavuga bati n'uwuzana ndayishimiye ntidusubirayo ni babandi bapfungiwe i Burundi Tedi unyemereye mu kanya tuza kugaruka kuri ico kibazo cy'abasirikare akabazo nari nakubagije muri Kongo abakongomani kuba mwari mumaze iminsi mubona ingene bahangana mu majambo ivyo Tshisekedi yavuga ivyo abandi bakongomani bashigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi bavuga abo muri AFCM 23 imvugo bari bafise uno musi tukabona bashitsaho bandika urwandiko rumwe rwo gutanga hengwe ku rubuga rw'intambara no kumvikana abakongomani babivuga ko iki mweho nk'abaganira nabo bagwana ku rugamba mwabivyakiriye gute munyishura ko kabazo mu kanya tuza kugaruka ku kibazo cy'abasirikare tubanze guhijamba abandi amatwi y'abatumva kurugutugwa n'umututu niko bavuga n'umututu w'imbunda amatwi y'abatumva kurugutugwa n'umututu w'imbunda barakubiswe bikwiye kuburyo gushikaho ubu icyabaye peut-être phénomène yatumye haba déclenchement ni warikare murazi ko muri forêt équatoriale bagiye barabuguruye warikare basanga hari amamine alphamine canadienne des mines modernes industrielles z'abazungu zibereye muri au milieu de la forêt équatoriale bamaze kuzikorako bakoze kuri internationaux bakoze kuri internationaux baca bavuga ati banza burorere cyo kwicara nico gituma na Kongo byatumye yuko ijya kwicara ku ntebe barayibwiye bati wemera utemera abagabo barakurusha ingufu nico cabaye niho nogeza kugira ubuto kumbaza ibibazo yego murakoze kumurengera reka akanya Alice abamutumira kuri kiratu tuza kugaruka kuri ico kibazo c'abarundi ngira akabazo Alice ego jibero bakoze ego Pacifique nahazwe Tedi mazina aragarutse ku kungene intambara ya M23 yatanguye mu mwaka wa 2021 iyo ntambara yagize zuguru kenshi gushika naho hateba hakazamwo n'ibindi bihugu mbere n'u Burundi burashira karenge muri ico kibazo ca Kongo aho tubona ko u Burundi mbere bwanahavuye bufata umuntu ngira ngo yovuga ati umuntu bwahavuye buja nko mu ntambara nko kumenga ico kibazo kirabwerekeye uno musi umuntu yumva ivy'abarundi bavuga mu misi heze n'uno musi akaraba umuhari AFCM 23 na leta ya Kongo bariko baragira ibiganiro baricaye bariko barondera ingene intambara zohagarara mbega abarundi bobo muri iyo ntambara ya Kongo uno musi ivyabo nibiki kubona uburundi bukiri muri iyo ntambara abandi bariko bararondera inzira y'amahoro mwebwe mu biha insiguro murakoze ni ikibazo gikomeye cyane Tedi mu mwanya yavuze umwanya utari muto atwibutsa iyo ntambara ingene yagiye iratangura n'ingene yagiye iragenda hanyuma araca ko buke ingene abasirikare b'u Burundi nabo bisanze bayirimwo ngaha no kwibutsa ko abasuda b'u Burundi bari muri Kongo ubwa mbere ari nk'imice ibiri mu mwanya wa mbere hari abasoda bagiyeyo mu za 2021 2022 barungikwa cyane muri Sud Kivu bo bavuga ko bagenda kurondera Red Tabara be na FNL ya Nzabampema aho baragiye baragwira gushika aho baba batayo zibiri ziri muri Sud Kivu hanyuma ku rundi ruhande hari abagiye barungikwa muri Nord Kivu aho mbere hoho byanagorana gose ko abarundi bandi basigaye tutahura ivyo bintu biriko biraba kuko Nord Kivu nta rubibe duhana Nord Kivu ntibavuga ngo baragiye kuronderayo abarundi hanyuma kandi bagenda banyegeye mu mwanya wa mbere bagenda binyegeje batavyemera gushika mbere bambara imyambaro y'igihugu cy'igisirikare ca Kongo kugira ngo ntibiboneke nyene ko hariho abasirikare b'u Burundi barungitswe muri ivyo bice nkuko Tedi yabivuze twagiye gutangura kubona neza ivyemezo ko basoda b'u Burundi bariyo batanguye gupfa amaja mu mpera z'ukwezi kw'icumi mu ntango za kw'icumi na rimwe muri 2023 yavuze aho hapfa intwazangabo hagapfa n'abandi
mu nyuma rero bigenda bigwira gushika ubu. Mu nyuma habaho ingwano ikomeye yo muri Nord Kivu, uduce twinshi tugenda turafatwa na M23, ibisagara bikomeye birafatwa, Nord Kivu yose b'abarundi bayivamwo, bamanuka muri Sud Kivu naho nyene ibibanza abarundi bari barimwo bigenda birafatwa, ikibuga c'indege ca Kavumu, gushika harafatwa igisagara ca Bukavu, ariho hari hasigaye hari icicaro gikomeye c'ingabo z'u Burundi zari ngaho muri Kongo. Ingabo z'u Burundi zari zageze ku rugero rw'amabatayo, ibatayo bari bageze ko ibatayo ya 19, batayo Tafouk ya 19, barabandanya n'izindi, ariko abo bose aho bafise hose uko M23 iza ugasanga iguma ibaka aho hantu hose bari bari, gushika bagera aho bageze muri kino gihe aho bahagaze, abarundi bakaguma basa n'ababangabanganywe naho haba hari M23. Hakaba rero babandi bari muri Sud Kivu nyene bari basanzwe hariya mu za Minembwe muri Haut Plateau, bobo nkuko nayivuze mu myaka ya mbere bitwa ko bahanganye cyane n'imihari y'abarundi Red Tabara na FNL Nzabampema, ariko ikintu kiriko kiboneka muri iyi minsi nuko babasoda b'u Burundi batanguye kugwana n'imihari y'abakongomani, cyane cyane umuhari Twigwaneho bari bamaze imyaka ubundi atangwano nimwe yigera iba hagati yabo, ariko muri no minsi ariko turiko turumva igisoda cy'u Burundi gitegura ibitero kikaja gutera Twigwaneho kuva nayo nyene ivuze ko yiyunze na M23. Muti rero none ibi bintu bimeze gute? Tubitahura gute? Bwa mbere bwo hari icambere no bagitangaje nuko havugwa ivyo biganiro Uburundi butabonekamo, yitwa ngo buri muri iyo ngwano n'abasoda benshi cyane. Nibaza ko uretse igisirikare ca Kongo, nibaza ko ikindi gisirikare gishobora kuba kimaze kubura abasoda benshi cyane bishobora kuba ari igisoda c'u Burundi, ariko aho ibiganiro bibera Burundi ntiburimo. Icya kabiri, iyo bariko baravuga iyo Kongo ishimira ibihugu vyayifashije, ingabo zitandukanye zayifashije, uzokumva leta ya Kongo ivuze SADC, uzokumva leta ya Kongo ivuze MONUSCO, handi kivuga Wazalendo, handi kivuga mugabo, nta musi numwe uzokumva leta ya Tshisekedi ishimira Burundi ko bwayifashije muri urwo rugamba, kandi ari igihugu kimaze kuhaburira abasirikare benshi cyane. Rero niho umuntu acasigara yibaza urwo ruhara rw'u Burundi ingene rumeze mu biganiro ntiburimwo. Bavuze abafasha abakongomani kugwana, Uburundi ntibuvugwa, ntibushimirwa. Musoda w'u Burundi apfuye umenga hapfuye akanyegeri, n'umusirikare atazosezegwa, utazobona mwunamira nk'uko bigenda ku basirikare b'ibindi bihugu. Niyo atashe bamuhamba banyegeje, imiryango kumbe turaza kuhagaruka amagorwa y'imiryango y'abasirikare b'abarundi baba bari muri Kongo y'ababo bapfiriyeyo, ivyo amagorwa nziba ariko n'uyu mwanya barimwo, tugatangara. Hanyuma icya gatatu ni ikintu cyumba uti bica bigenda gute? Abakongomani bicaye bavuga ko bariko baraganira, bariko basohora aya matangazo yose tubona, batubwira ko bariko bagira intambwe zikomeye zibajana ku gushikira ku masezerano y'amahoro, ariko uwo mwanya ivyo biriko biraba natwe tukaba turiko turahamba. None ababasoda b'u Burundi bariko bagwana ingwano yabo bonyene, ntikiri ingwano basangiye na leta ya Kongo. Leta ya Kongo ivuga ko yemanga ko yo yahagaritse ingwano, kandi yemanga ko iriko itera ija aho hantu bashika ku masezerano y'amahoro. Bigenda gute ngo Burundi bwo bwe bubandanya burungika abandi basirikare? N'ubu hirya y'ejo barambwiye abasirikare b'u Burundi binjiye baca Rumonge bagenda kwinjirira ubwari, aho bavuga ngo barungika ngo abasoda bo muri unité des opérations spéciales. Niyo bagiye kugwana basubiye vya bindi bahera ko muri Nord Kivu. Abo basoda bavuga ngo nabo muri unité des opérations spéciales bagenda batambaye nk'abasirikare b'u Burundi. Amafoto batweretse y'ibiziga ivyo bataye yo mu ngwano yabaye mu ndwi yahera, ubona abasirikare b'u Burundi abo batubwira ko ari abasoda b'u Burundi bambaye nka Wazalendo, bambaye impuzu zisanzwe,
batambaye za mpuzu z'igisirikare z'u Burundi. Hariho abasoda bamwe bari basanzweyo barambaye z'igisoda c'u Burundi, nabo bashasha barungikwa ubu ku rugamba batambaye kuriya, bagenda bari kumwe nabo muri renseignement militaire, bakaza kuboneka kandi bari mu bapfa bariko barahambwa muri ino ndwi, harimwo bene abo basirikare nyene bo muri renseignement militaire no muri unité des opérations spéciales. Rero tukagumana ico kibazo, Uburundi muri ivyo bintu ni giki? Uburundi bwamba bukina imikino itumvikana aho muri Congo. Mu gihe ca mbere President Ndayishimiye yararongoye umuryango wa East African Community, yitwa umushinga ntahe, niwe yariko arahuza, yitwa ko ahuza impande zitandukanye kurya Teddy yagiye arabivuga, aho M23 yatindi karekura n'ibibanza yari ifise mbere inabisigira gice kitari gito gisigara abarundi, igihaye abarundi baca bakina ibintu uyoberwa ko bakiri hagati, nuko barabagwanyi kuko bamwe barwana bambaye impuzu za Congo, abandi bakitwa ingabo za EAC ziri hagati y'impande zibiri, hanyuma bya bibanza bahaye babihereza abasoda ba Congo, ku buryo M23 yasubiye